Bakunzi ba televiziyo Isanganiro ndabaramukije sangwe ikaze muri ano makuru twabateguriye amakuru agizwe n'ingingo nkuru nkuru zikurikira. Abakristu bo mu isi yose bahimbaje umunsi mukuru wiyurizwa mu ijuru rya Bikira Maria. Bamwe mu bakristu bo mu gisagara ca Bujumbura bavuganye na televiziyo Isanganiro bavuga ko ari umunsi wa kanyamuneza ubibutsa kwamana amahoro mu kibano nkuko Bikira Maria ari umwamikazi w'amahoro. Ni inkuru tuza kugaruka ko mwidonido ry'aya makuru. Bamwe mu bashinga amateka n'abakenguza amateka bararajwe ishinga n'ibidandazwa bihingurwa n'amahinguriro ya Buseko Sosumo na Brarudi. Abashinga amateka n'abakenguza amateka bagasaba umushikiranganje wa mbere gusigura igituma ibidandazwa bihingurwa muri ayo mahinguriro bitaboneka ku masoko. Mukanya idonido ry'aya makuru. Nkuko twadueje kubabwira mu ngingo nkuru zigize ano makuru, abakristu bo kwisi yose bo muri Eklezia Gatolika bahimbaje umunsi mukuru wiyurizwa mu ijuru rya Bikira Maria. Bamwe mu bakristu bahimbaje uwo munsi mukuru ku musozi wa Sioni Gikungu uri muri zone Gihosha mu gisagara ca Bujumbura, bavuga ko ari umunsi wa kanyamuneza ubibutsa kwamana amahoro mu kibano nkuko Bikira Maria ari umwamikazi w'amahoro. N'inkuru ya Lydie Gahimbare. Ako n'akanyamuneza karanga abakristu baje guhimbaza umunsi mukuru wiyurizwa mu ijuru rya Bikira Maria ku musozi wa Sioni Gikungu. Bamwe mu bakristu twaganiriye bavuga ko ari umunsi mukuru ukomeye cyane w'akanyamuneza bibutsa kubana mu mahoro n'abandi. Kuri jewe umunsi mukuru wiyurizwa mu ijuru rya Bikira Maria n'umunsi mukuru ukomeye cyane, umunsi mukuru w'akanyamuneza. Jewe ko Bikira Maria yabaye ku isi akaba cyo kimwe nk'uku kwacu, hanyuma Imana ikamutera iteka akurizwa mu ijuru umutima n'umubiri, bimpa icizere yuko nanje Imana nanje yontera iteka nkurizwa mu ijuru nk'uko Bikira Maria. Ni umunsi w'agahimbare kenshi cyane uko kumva umuvyeyi we yagiye mu ijuru umutima n'umubiri, akaba yaremeye kutugira abana biwe. Urumva nitoreka kunezerwa n'iteka ryatewe umuvyeyi wacu, kandi tukazoriterwa ko dusabira dukora agasengero k'umugabekazi w'amahoro no gusubiza hamwe. Urumva rero tuca tuvugira ngaho kuko niwe uragendera umuvyeyi ivyo yakwigije ukabisiga ngaho, uca n'ugerageza kubigendera mu buzima bwawe mu mibano aho ugendera hose mu nzi wawe ugahera mu nzi wawe. Icegera c'umwepiskopi mukuru wa diocese Bujumbura mu gusigura ijambo ry'Imana ry'uyu munsi hanura abantu kugumya ibanga nka Bikira Maria gushika bashike ku ntsinzi naho boba bari mu ngorane. Mu kuzirikana ibisomwa nkundira mfatire kuri iyi nzira y'ukwemera yaranze Bikira Maria imushikana ku ntsinzi. Nawe mu rugendo urimwo aha ku isi ugume mu nzira y'ukwemera nka Bikira Maria mpaka uzushikira intsinzi mu ngorane zitandukanye zibangamira ubukristo bwabo, ko bogumye ibanga, bogumye inzira y'ukwemera. Iyi si iragoye, iyi si harimo amananiza, mugabe ivyucamwo vyose ugumye ibanga, ugumye ubukristo bwawe uzigame. Bikira Maria yaragumije ibanga, yaragumije iteka Imana yamuhaye, ntiyigeze ata hasi mu kwemera. Nawe ntute hasi mu kwemera. Yasavye kandi abaraho gusengera Burundi n'ibihugu byo mu karere ngo amahoro yiganze. Mutware Bikira Maria iwanyu, ntimudehe Bikira Maria. Tubananye dusabira Uburundi, dusabira n'ibindi bihugu by'aka karere n'ahandi, cyane cyane abavukanye baje bwa muri aka karere ngo dusangire iki gisabisho, bumve yuko turi kumwe twambaza umuvyeyi w'amahoro no gusubiza hamwe mu bihugu byacu amahoro yiganze. Abanyacubahiro batandukanye bakaba bari baje guhimbaza umunsi mukuru w'irizwa mu ijuru rya Bikira Maria harimo n'icegera c'umukuru w'igihugu.
urakoze Lidiga himbare kuri iyo nkuru. Bamwe mu bashinga amateka n'abakenguza amateka bararajwe ishinga n'ibidandazwa bihingurwa n'amahinguriro ya Buseko, Sosumo na Brarudi. Rero mu cegeranyo cashikirijwe c'ivyaranguwe na leta amezi 6 aheze, abashinga amateka n'abakenguza amateka bakaba basabye mushikiranganje wa mbere gusigura igituma ibidandazwa bihingurwa muri amahinguriro bitaboneka ku masoko. Alain Guillaume Bunyoni yarabahumurije ko leta ifise umukenyuro wo kubikwiza ku masoko. Inkuru ya Jean Dodje irakoze. Mu ngoro y'amanama mu Kigobe kuri wa gatanu, umushikiranganje wa mbere yarashikirije icegeranyo c'ivyaranguwe na leta mu mezi 6 aheze y'umwaka wa 2021 ushira 2022. Abashinga amateka n'abakenguza amateka bashikirije umwitwarariko ujanye n'ibidandazwa bibura ku masoko kandi bikoregwa mu gihugu. Uwo mushinga amateka abaza ibituma. Ubushinganje bw'ubudandaji hariho ikibazo kiri mu bihingurwa na Brarudi, Sosumo na Buseko. Mbega ivyo bidandazwa kuki bitaboneka ku isoko? Niyo bibonetse ugasanga birazimvye, biba byavuye kuki? Umushikiranganje wa mbere aremeza ko ibihingurwa ari bike. Kubwiwe umukenyuro no kubigwiza mu gihugu ariko kandi no kugururira ababikura hanze. Ni nayo umukenyuro wa mbere ukenewe uri kurakorwa na leta kugira ngo ivyo bintu bibonekane ku isoko ku rugero ruhagije. Aharimwo ugusahiriza kugira ngo ayo mahinguriro ashobore gukora byinshi, harimo kandi no kugurura abashoboye kubikura hanze bakabikura hanze mu kurindira yuko ayo mahinguriro ashobora gushika ku rugero akwiza abarundi bose ivyo bipfuza. Ico ni cihwejwe na leta kandi haratanzwe intumbero, ariko hambavu yaho mubonye bidashotse byihuta no kumenya yuko hariho no gusubira kujonjora kandi kuko ibintu byarazimvye ku masoko mpuzamakungu. Imbere yo kureka ababikura hanze, umushikiranganje wa mbere abona ko bikenewe ko amahinguriro y'ivyo bidandazwa mu gihugu abanza kubereka integuro y'ingena zo gwiza umwimbu gutyo ngo bamenye ikiringo n'urugero rw'ibizova hanze. Umugwi wa Young Sisters niwo watahukanye ihiganwa ry'igihugu muri basketball mu bigeme. Young Sisters yatsinze Gladiator amanota 46 kuri 42 mu rukino rwabaye kuri uyu wa mbere. Josue Ndimugakiza amenyereza Young Sisters amenyesha ko intsinzi bayikesha imimenyerezo myinshi bakoze. Tumukurikire. Ubuhinga bwabaye kugwiza amantrenema buryo umukobwa singo umuhungu. Umukobwa yicaye umwanya muto arataforme twe twagumije ko peu importe ko fédération qui organise ibintu tukina cyangwa dakina twagumije mu entraînement, ubona ko souffle yagarutse. Twe twabagumije muri intensité yo kwitegura competition ko twari tuzi ko impera n'imperuka tuzokina kandi match tazoba iyoroshe ko ni ma equipe abatatu aguma kunganya. Rero twaguma muri competition dutegura competition nawe tari bwabe programme impambanyi twarazihuye nazo. Twaragize ama blessure y'aba pivote babiri. Mimi yakwijije yari yambaye numero 8 yaragize blessure ya cheville amarameza abiri adakina. Arene urabona ko atinje no mu kibuga naho namwambitse mayo nawe nyene yarabazwe mu nda mu haropo ya simwa. Byaradukoze ko cyane matuma twatsinzwe ko tutadufise interieur yacu. Hama ikindi naco ni question ya fatigue, urabona ko rofete tudafise rotation nyinshi, abana bacari bashasha nka batandatu byaratumusanga batanu bacu batangura mu kibuga baruha cyane. Turiteguye cyane uko Stine Fierté yo guserukira igihugu. Nibaza yuko ni kindi kintu gidutera ingoga yo gusubira gukora cyane kongeza mu izindi nguvu. Ndibaza ko mentalement turiteguye, physiquement turiteguye, no kongereza ibikorwa gusa. Nibaza ko turacafise umwanya wo kwitegura. Dusaba support, dusaba sponsor, dusaba gushigikirwa cyane uko nako basket y'abakobwa idashikwe cyane ijana kwijana. Turashaka ko bodushigikira tugaserukira igihugu dufise inkomezi, dufise uburyo ku buryo tugera turondera intsinzi. Ikibazo cy'uburyo cyavuyemo. Tutandukire hayavugwa mu makungu. Duhere kuri no nkuru mu ncamake aho mu gihugu ca Kenya William Ruto niwe yatsinze amatora y'umukuru w'igihugu yabaye ku itariki 9 Myandagaro. Yatowe ku majwi 50.49% akabasubiriye Uhuru Kenyatta. Nubwo biruko bane kundwi bagize umugwa amatora bavuze ko batemeye ivyavuye mu matora kuko ngo habayemwo utunenge. Bagahamagarira abanyakenya
kuba myituze. Tugende mu gihugu Côte d'Ivoire aho imyerekano muratunga imyerekano yateguwe kuri uyu w'Imana ku mugwa mukuru wa Côte d'Ivoire Abidjan kubw'ikinyamakuru Africa News. Iyo myerekano igamije gusaba irekurwa ry'abasoda 49 bo muri Côte d'Ivoire bafatiwe ku kibuga c'indege ca Bamako bagirizwa guhonyoza ikirenge ku butaka bwa Mali ataburenganzira babifitiye. Alors que les 49 soldats ivoiriens arrêtés bakomoka muri Côte d'Ivoire bafashe igenekerezo ry'icumi ukwezi kw'indwi ku kibuga c'indege c'i Bamako bagizwa guhungabanya umutekano w'igihugu. Imyerekano yarateguwe kuri uyu w'Imana ku mugwa mukuru Abidjan mu gihugu ca Côte d'Ivoire mu gusabire kugwa ry'abo basirikari. Baragizwa kandi na Bamako guhonyoza ikirenge ku butaka bwa Mali ataburenganzira babifitiye. Abidjan yemeza ko abo basoda bari mu gikorwa batumwe na ONU mu ntumbero yo gufatana mu nda. Turasabire kugwa ry'abana bacu. Turazi ko umukuru w'igihugu Alassane Ouattara kumwe na leta ya Côte d'Ivoire bakora ibishoboka vyose. Turabashimiye. Tubasavye kutarira amaboko ko bobandanya ibiganiro kugira abana bacu babohogwe. Kubw'ugwaruka rwa Côte d'Ivoire ngo ntibisigura ko ari impari hagati ya Mali na Côte d'Ivoire. Twebwe twifuza ko boturekurira abasirikare bacu nimba badashaka ko tubafasha kugwanya umwasi. Ikigaragara nuko iryo rekurwa ritoroshe. Igihugu ca Mali cifuza ko igihugu ca Côte d'Ivoire kimenya ivyo kijejwe. Des regrets pour le déploiement des soldats sur son territoire sans cadre légal. Amakuru twabateguriye rero ningaha tuyasozereye. Turabashimiye mwebwe mwese mwayakurikiye, mubandanye muteramishwa n'ibiganiro bica kuri televiziyo Isanganiro.